Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro n'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro tuja kugaruka ku nteguro z'ibwirizwa zizwe zongera ziremezwa n'inama nshingamateka muri indwi irangiye, izo nazo zikaba ari 4. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka w'2020 inama nshingamateka yarize yongera iremeza mu nama ya bose integuro z'ibwirizwa zibiri. Imwe ni integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano yo muri Afrika yo hagati ajanye no kugenzura ibijanye n'ikoreshwa ry'ibigwanisho bito bito hamwe n'ibikoresho bikorwamwo. Ayo masezerano akaba yitwa Convention de Kinshasa mu rurimi rw'igifaransa. Iyindi nteguro y'ibwirizwa ikabijanye no kwemeza amasezerano ajanye n'ishigwaho ry'ingabo ziguma zigavye kugira zizoje kugarukana amahoro mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomine n'umutekano, commissaire de police chef Gervais Ndirakobuca yari yatumiwe mu nama nshingamateka kugira asigurira abashingamateka ibijanye n'izo nteguro z'ibwirizwa zahavuye zemezwa 100%. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 Nyakanga uyu mwaka nyene inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa ijanye n'ikori ritozwa ku mwimbu impôt sur les revenus mu rurimi rw'igifaransa. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yasiguwe imbere y'inama nshingamateka n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca Reta Dr Domitien Ndihokubwayo. Akaba yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa ije kuko iyahahora yari mutungonongono cyane cyane ku bijanye n'ingingo zivuguruzanya hamwe nzitagijanye n'ibihe. Ubu amakori akaba agiye gutozwa biciye mu buhinga bwa none, nayo amashirahamwe avuga ko adaharanira inyungu ariko akaba yinjiza amafaranga hamwe n'amakoperative nayo nyene agiye gutozwa amakori. Abashingamateka bakaba barashimye iyo ngingo kuko amashirahamwe menshi yinyegeza kuvya akora kugira ngo ntatozwe amakori. Abashingamateka barabajije kandi ikijanye n'inzu z'imfuvyi zipangishijwe zahora ziriha amakori mu gihe zishikana miliyoni 3 ku mwaka, ariko ubu zizoyatangishwa ari uko zipanzwe amafaranga agera ku miliyoni 4.8 ku mwaka. Umushikiranganje yishuye ko ari ugushaka gufasha imfuvyi na nyaburya ari leta mvyeyi. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaremejwe 100%. Iyindi nteguro y'ibwirizwa yemejwe n'inama nshingamateka ni integuro y'ibwirizwa risubiramwo ingingo bwirizwa nimero 1/37 yo kuwa ndwi mu Kakaro 1993 igenga igitabo c'abakozi n'akazi mu Burundi. Nkuko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Domine Banyankimbona yari yarungitswe na Reta mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Iyo nteguro y'ibwirizwa yizwe ko n'inyabutatu igizwe n'abaserukiye Reta, abaserukiye abakozi hamwe n'abaserukiye abakoresha. Ivyafatiwe ko mu guhinyanyura iyo nteguro y'ibwirizwa ni ibi bikurikira. Turi n'iteka rinini ryo kubashikiriza integuro y'itegeko risubiramwo itegeko bwirizwa nimero 1/37 ryo kuwa ndwi mu Kakaro umwaka w'1993 risubiramwo igitabo c'amategeko agenga akazi mu nama nshingamateka. Iyi nteguro isubiramwo igitabo c'amategeko agenga abakozi yahuje abantu benshi, nkako iciyumviro co gusubiramwo itegeko bwirizwa nimero 1
agakwego ubusa 37 ryo kuwa ndwi mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 risubiramwo igitabo c'amategeko agenga akazi mu Burundi catanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 ubushikiranganji bw'akazi n'abakozi bwarashizeho umugwi uhuza abaserukira leta, abaserukira abakozi n'abaserukira abakoresha kugira ngo usubiremwo igitabo c'amategeko agenga akazi. Ariko uwo mugwi ntaco havuye ushikako. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 ibiganiro byarasubiriye gukorana, ariko naho nyene byarahavuye birangira ataco bishitseko. Ibiganiro vyashitse kuri ino nteguro ni byatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ico gihe rero ibiro vy'umukuru w'igihugu byarabishizemwo inguvu, ndetse bisaba yuko integuro isubira mu gitabo c'amategeko agenga akazi yoboneka vuba tubigwamo. Hariho n'ingingo ngenderwako ziri mu mategeko yunganira igitabo c'amategeko agenga akazi zitari muri iryo tegeko turondera ko rihindurwa. Akarorero ni gusubirira uwundi, bimwe bita interim, akarusho kajanye n'uburambe mu kazi, prime d'ancienneté, ibijanye n'ibihano n'ibindi. Hariho ibice bikomeye mu bijanye n'akazi ariko bitanditswe ngo binonosorwe. Ivyo navyo ni bijanye n'amagara no gukingira impanuka abakozi hamwe n'inyigisho z'imyuga n'akazi. Ica nyuma catumye dusubiramwo ico gitabo kwari ukucandika hisunzwe uko bandika neza amategeko. Ivyo bikumvikana ko igitabo c'amategeko agenga akazi mu Burundi cari gisanzwe canditswe kitisunze uko amategeko yandikwa, les règles légistiques. Iyi nteguro yatereremwo n'abantu benshi n'inzego zitandukanye. Ico kumenya nuko iyi nteguro yateguwe muco bita inyabutatu. Inyabutatu igizwe n'abaserukira leta y'u Burundi, n'abaserukira abakozi hamwe n'abaserukira abakoresha. Ubu rero turaba ibintu bishasha nyamukuru biri muri iyi nteguro. Nubwo yakurikije intumbero nyamukuru y'igitabo c'amategeko agenga akazi kihari ubu, namaze kubishikiriza, hari vyinshi bishasha tudakekereza ko mwabonye ko byari bikenewe ko bishigwamo. Tubivuga kubera twabibonye igihe twariko dukorana n'umugwi wamaho ujejwe imibano, iterambere ridakumira, guhungura impunzi, kunganisha amahirwe no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Twariboneye neza ko bafashe integuro y'amategeko mu minwe bakayica hirya no hino, ingingo ku yindi, itegeko ku rindi, uko twarakoranye bihagije. Muri aka kanya turavuga bimwe bimwe twovuga ko ari ivy'ifatiro. Ubwa mbere ni gushira abakozi bose mu gitabo c'amategeko agenga akazi, prise en charge de tous les travailleurs. Leta y'u Burundi yarashize imbere inyigisho z'imyuga no guhimiriza urwaruka kwironderera akazi akabayabaye kadasigaye inyuma. Kugira tuje muri iyo ntumbero,
ni uko igitabo c'amategeko agenga akazi gitegerezwa gukingira bose, ni ukuvuga nabo bose bakora akazi kabayabaye bakagakora bumva ko igihugu kibakingiye. Iyi nteguro rero ishiramwo abakozi bose n'abakorera abagwizatunga bakora ata amategeko abagenga, abakorera mu ngo, aha no hindura gatoyi kuko n'abagwizatunga nabo bategerezwa gukora bagenzwe n'amategeko, ahantu kuva ibi narimvutse ndabikuyemwo. Abo bose bakorera abagwizatunga kuko n'abagwizatunga bose bagiye gukora bisunze amategeko bakingiwe na leta, na bamwe bose bakorera mu ngo, bamwe twita ababoyi, abakora biga umwuga n'abimenyereza akazi. Ivyo bikazotuma abo bakozi nabo baziganirizwa kazoza nk'abandi bakozi. Iyindi fatiro ni guha bose amahirwe yo kuronka akazi no gufatwa kumwe ku kazi. Égalité de chance et de traitement et lutte contre les violences. Iyo nteguro yarashizemwo ibifasha kugira imigwi y'abantu bakumiriwe bashobore koroherezwa kuronka akazi. Itako irashiraho amategeko abakingira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Ikindi cafatiweko ni gutorera umuti amatati yaturuka ku masezerano y'akazi, les conflits ziririye kuri contrat de travail. Hari hamaze kwibonekeza ingorane yo kudatunganiriza neza abafise amatati mu gihe amasezerano y'akazi atanditse. Ni ukuvuga mu gihe muri iki gihe mu gihe giheze haribonekeza bakoresha abakozi batabahaye amasezerano, hama hagera kubahemba bikaca bizana imvururu, ari navyo vyaca bituma usanga mu mashirahamwe hama harimwo yegereyegere. Iyi nteguro rero yashinze ko amasezerano y'akazi yose ategerezwa kuba yanditse, naho umukoresha avyirengagije azoca nawe aronka ibihano bimukwiye. Ikindi naco catera ingorane yari amasezerano y'akazi afise ikiringo, les contrats à durée déterminée. Muri iyi minsi amategeko muri no nteguro twagize, amategeko yemera ko les contrats zoba zifise ikiringo kidahera, les contrats durée déterminée, hanyuma les contrats durée déterminée zikerekera gusa ubuzi bukorwa mu mwanya mutoyi. Les contrats ziraba ibikorwa nyene bikorwa muri umwanya uri limite. Integuro iratomora neza aho ayo masezerano y'ikiringo arekuriwe gukoreshwa. Nimwe nariko ndavuga emploi temporaire, bimwe bikorwa mu kiringo gitoyi. Ica gatatu kijanye n'amasezerano y'akazi, twabaye gutomora ururimi ayo masezerano yandikwamwo. Mu masezerano wasanga umukoresha yandika amasezerano mu rurimi umukozi atumva. Ugasanga ngira twese turazi yuko mu Burundi abarundi bavuga igifaransa si benshi, bagize amahirwe yo kuba ku ntebe y'ishure kugira ngo babe batahura ururimi rw'igifaransa si benshi, ariko wasanga amasezerano y'akazi nka yose abakoresha bayandika mu rurimi rw'igifaransa, hama umukozi nawe akapfa kuyasinya atanumvise ibirimo. Ivyo vyakozwe kubera vyibonekeza ko abarundi batazi igifaransa, nimwe nariko ndavuga, wasanga basinya amasezerano yanditse muri urwo rurimi batumva ivyo ari vyo. Ivyo rero bizokingira abakozi basanzwe batazi urwo rurimi.
iyi ntego rivuga ko ayo masezerano zo kwandikwa mu rurimi bumva umukozi bazoshira imbere umukozi ntibazoshira imbere umukoresha umukozi yumva niko ruzokwandikwamo amasezerano. Ivyo birakenewe na cyane cyane igihe Burundi buriko bwinjira mu mashirahamwe, bigatuma hazoza abagwizatunga bavuga indimi zitandukanye. Ni ukuvuga ko mu Burundi abo bagwizatunga bava mu gihugu bavuga icongereza, bavuga igiswahili, bavuga ikidagi, bazoba bumva yuko bafise obligation yo kugira amasezerano mu rurimi rw'ikirundi. Ikindi cafatiweko kugira ngo hasabwe yuko itegeko rigenga akazi mu Burundi risubirwamwo, byatumwe no kuba Uburundi bwarinjiye mu ishirahamwe rya Afurika y'ubuseruko. Muri uko kwinjira mu ishirahamwe rya Afurika y'ubuseruko, ni ukuvuga ko tuca tugira imigwi ibiri y'abatari abarundi, aba-étranger, abanyamahanga n'abaturuka mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Ni ukuvuga abanyamahanga bava mu zindi mpande atari muri sous-région, muri EAC. Kubera gutegerezwa kubahiriza uruja n'uruza rwabo, iruhande y'uruhusha rw'akazi rumara igihe, permis de travail rumara igihe, hagiye kujaho uruhusha rw'akazi kuri abo baza gukora akazi kamara umwanya mutoya. Nivyo iyi projet itegekanye. Ikindi catumye hasabwa yuko hoba gusubiramwo igitabo c'amategeko agenga akazi, ni uko ubuzi butahora mu gitabo c'amategeko agenga akazi, kandi ubwo buzi busanzwe bukorwa ngaha mu Burundi. Kuva igitabo c'amategeko agenga akazi cemejwe, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1993, ibintu vyagiye bihinduka ku buryo havutse ubuzi ico gitabo kitashobora gutunganyiriza. Ivyo navyo bikaba vyaca bigora inzego z'ubutungane hageze kubatunganiriza igihe havutse ukutumvikana hagati y'umukozi n'umukoresha. Ubwo buzi ni nk'ubu abakozi bakoreshwa n'amashirahamwe akora akazi ku gihe. Bamwe bakora ati ni ugukora kuva iyi saha gushika iyi saha, hanyuma abandi bakaza bagakora. Ivyo igitabo c'amategeko agenga akazi mu Burundi ntibyahora bibitunganya. Abakora akazi mu kibanza ca nyeneko, les sous-traitants, abo nabo nyene ntibari batekanijwe. Abakora ibiraka, icongera twese turacumva. Abakorera muhira, ni ukuvuga ko hariho iki gitabo kirategekanya ko hariho abantu bashobora gukorera akazi muhira kandi bagatanga umwimbu ushimishije. Abakora amasaha make, twari twamaze kubivuga. Abarungikwa gukorera aho batari basanzwe bakorera, byahora bisangwa bikorwa, ugasanga umukoresha arungika umukozi iyo atari asanzwe aba nk'igihano, mbere ugasanga harabayemwo n'ukugirira nabi, ati hagize icyo bari basanzwe bava akaca murungika kure y'umuryango wiwe. Iri tegeko naryo ryaratunganije ingene vyoca bikorwa. Ikindi catumye hasabwa ko haba ihinduka ry'itegeko ryahahora, ikintu kijanye n'ikiringo co gushinga imishahara mito ibaho yofatirwako, ico bita SMIC mu Burundi. Igikorwa co gushinga imishahara mito ibaho gikorwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi abifashijwemwo n'abo bafashanya, niwe ashinga ati turavye ingene ibintu bimeze mu Burundi, umushahara muto ubaho n'uyu. Ico gikorwa rero caheruka gukorwa mu mwaka w'1988.
ni ukuvuga ko umushahara muto wafatirwako uwo muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 988. Iyi nteguro rero yaragerageje gushiramwo ikiringo kitogenda kirarengwa kugira ngo uwo mushikiranganje n'abamufasha bashobore kuvuga bati ngiri ngaya amahera mato salere ntoyi umukozi ashobora guhera. Murumva rero ibintu byinshi byatumye ivyo bintu ko ari ibintu byinshi kandi vy'inkoramutima mu buzima bw'igihugu byategerezwa gushigwa mu gitabo c'amategeko agenga akazi mu Burundi kugira ngo ivyo byose bifatirweko mu ntumbero y'uko akazi ku rubuga rw'u Burundi akazi kokorwa abantu bose bumva ko batunganirijwe n'igihugu. Nagira ntangure mvuga nti hariho ibintu bibiri numvise. Icya kabiri kiroshe kijanye na conseil au lieu ya comité ou inversement, ko nabonye babisiguye bavuze ati hano la plénière est souveraine. Nibaza ko mutoyita conseil nimba ari ikintu ino organisation izomara igihe kirekire vyoba vyiza muyise komite, kuko amakonseil turazi ukuntu angana kujya babivuze. Hano rero nitworema iyindi conseil national tutayifitiye uburenganzira. Nibaza ko byoba vyiza tuvuze komite national. Aho rero nk'uko byavuzwe n'urongoye umugwi, ahantu hose hoba hari conseil baze kuhashira komite, gutyo ibintu byorohe. Ico ni kimwe. Ikindi cya kabiri numvise bavuze ni muri visa. Ahantu muri visa hari ikete ahantu havuze kuri amandema ya kabiri, ahantu havuze ikete. Imbere yuko ahubwo njaho hariho tubona bavuga ati bakoreshe revision cyangwa modification. Ibi nabyo turibaza ko nimba harabaye revision hagasubira iyindi revision, nibaza ko ariko la plénière ni ifise la souveraineté yuko iza kudesida, ariko mengo bagize nimba mubona ko byasubiwemo ari byinshi, ibyasubiwemo ari byinshi, icyo gihe kiba revision. Mumaze kubona ko byasubiwemo ari byinshi, nkuko mwabivuze nyene iteka berekanye ko bitanze. Na jenali nashatse kugaruka kw'ijya visa ya kane itobamwo kumvo nyene iteka mwashikirije, mbere nshigikiye na motivation y'umugwi w'amaho, kuko ngira twari kuyishiramwo yaba ari traité canke ngo ibe convention, ariko ari kete risanzwe. Nibaza ko igihugu cacu cigenga kiritogaruka kuri ivyo vyo mu kiriya gihe twariko turakandamizwa n'abakoroni. Muri iyo nteguro y'ibwirizwa kandi imyaka yo kuja gukukuruka ku bakozi ba leta ivuye ku myaka 60 ija ku myaka 65.
mu gihe iyo nteguro y'ibwirizwa ivuga ko abakenyezi baja mu karuhuko ko kwibaruka basanzwe bakorera mu gisata c'abikorera utwabo bategerezwa kubandanya baronswa ica kabiri c'umushahara bahembwa gushikaho ako karuhuko kazorangirira. Abashinga amateka barabajije igituma batobandanya bahembwa umushahara wose. Umushikiranganje Domine Banyankimbona yabamenyesheje ko umukoresha nawe vyomuvuna kuko yoca ahemba uwo mukenyezi n'uwo yamusubiriye gushika ku karuhuko karangire. Ati ahubwo leta yashatse ko n'abakoresha bigenga batahora batanga n'ico gice c'umushahara ko bogitanga. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa 100%. Aha hakaba ari naho tusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.